amazi y'Ibujumbura rero uzoca wera nk'urukaratasi usayangana nk'izuba. Kamikazi wowe ufite ikibazo y'abaki? Nta kibazo ufise n'uru ruhuzu wambaye like sinarushimye. Wari wayatebanyesha ngira ndakubwire ngo mbe wibutse ko kuzana kuyatetse ese rero wayatetse urabizi ayo sawa oya ntugende icara tuvugane gato kandi ntufyine rero ngira ndakubwire inkuru nziza utega amatwi iryoshe kutwenga utarayumva bose wowe cyangwa kumbwira ibintu by'amatwi ndanzi neza yuko ugaburira amatwi kumviriza rero aho biryoheye na ubona ko wowe amabanga yose yanje yatse ubu naragiye hariya ruguru ndaronka ikiyo cy'umukobwa araho ewe wowe yasigwawe niwi wanje ntutwenge cyane urabyumva wanje ewana uyo mukobwa uzomubona wewe nukugurura gusa ukamuha karibu nk'abandi bose hamariro abandi bose sinkeneye induru bose jewe uzogushaka kuncanisha n'abantu bawe urazi ko ngahanya mu gatondo haza Brenda saa sita habahinjiye Josephine si Brenda ni Belinda Belinda ku mugoroba ahanya urazi iminsi yose yuko harara wa wundi umviriza bose iminsi yose baje baramfata nabi ku muryango ibaze rero ndabwiye ati ntibinjira bo nkubita umviriza ubu sugufyina uyo mukobwa jewe aje amarira bose urabyumva bose irukana urabyumva neza mbe Diana kutamuvuga kajya ntagadunda urazigere kidundisha ibintu kajya karandiye amahera menshi cyane ubu rero uyo wundi nta n'amahera nsaba avuga ati twibanye kandi umwana ariko bose abuvuga bose bagira kamikazi kandi niwe ukunda kuruta bose umviriza ibyo rero nakubwiye ko ari kamikazi ari Belinda ari Jacqueline ari Diana n'abandi uzobona abandi uzosubira kubona uyu mukobwa aje ari rurangiye mbe waruzi yuko icyanguye umutima aca yicara muri saro hacahaka uyu mushasha uzanye Regide zo mu nzu hamwe na chef dozone yo bimenya ko ndamufise azomunyaka werindira gusa manuke yoga amazi y'Ibujumbura akabiri gasesuke ndamuguriye ya mavuta zimvye bose asayanga uzanye umunyamwaro umviriza uzokubitirwa ku muryango kutamwugururira kwagiye hanze uwo muntwa aho genda gushikiye bose cyana kwijana gusa tujya twatuje tw'ubugipo bugufi tugarusa ni kwicana n'impunzi ukuntu bimeze wewe ndazi kutazobura ivyo babwira umubwira ko ngwaye ndembeye hehe uwundi umubwira ko maze iminsi iburaya uwundi umubwira ko sinzi wiyaranje bose ebana uyo mu mwana ntazomenye ko hari n'abakobwa bigeze rugohonyora ngaha muri ko namubwiye uko ndisereba pe ajya twarayaze byose arambwira ati none wewe kukuze utarashaka je naguma nsenga uwimana izompa none rero indoto narondera ni wewe ndakuronze urabyumva sinshaka ko hari umuntu amvangira arabajipo magufi arabagenda bari gusa sinkeneye uyo mwana ari kwiza umviriza rero weja mu byukora witegure gusa umenye ko haza umwamikazi muri iyi nzu urabyumva asa neza ndabwirutse bana erega no mu ijoro sinajyana ndagutereye imbere naguma mpima hazoryama ndaba urazi ko hari imisego ibiri none nuzana n'iyindi itatu kugira hamere neza hewe uyu mwana
sha cyangwa ngura ikindi gitanda gishasha. Boss je ndakaniye kumubona uwo mwana. Oya Uwo mwana yafashe umutima wa boss. Yahora yikundira utu. ntacyo reka tugura ikindi gitanda gishasha. Nakare ba Diane kijya barakiryamye ko. Gifise imikushi. Nivyo. Bajya. Oya. Umviriza. Tugende ndaguha amahera. Tugende ndaguha amahera uje gukoresha igitanda gishasha. Amashamba yashushe. Ndabona yuko hatanguye gusa neza, nakugize neza, impuzu naguhaye wambaye, ubunya akayobe katanguye gutamura. Sibyo? Urabona yuko ujya mugabo amaze kugukunda, yakwemeye 100%. Ikiri ngaha rero, ugende ube maso. Ugende uguruke mu mutwe. Wiyumviraho ndagukuye. Ntujyame ngusinzire. Ngo ubone washitse mu bintu sigaye uronka icyo utarufise ngo wijajare wibagire ubuzima bwejo. Sibyo? Icyo ukora ngaha namaze guhinomera yanje ari mikashi. Nayiguhaye. Ugende uzirangurukira amafaranga kuri iri mikashi. 200, 300, 500 gushika no ku miliyoni canke urenga. Urungika nga muri mikashi wanje mu telefone yanje. Icyo nzokora, nzokugurira inka, nzogurira impene, nzogurira intama, tuzogura imirima, turimishe, tukodeshe, turonka amafaranga abonetse shira muri konti. Ukoze kwera. Kugira izobone icyo ushitseko nawe usubira ubumuntu. Nzogerageza abasha. Nzoronka n'ibihumbi 10. Mana ntuzoge n'ikibada. Uzoze ujye iby'umugabo asumye. Nzobirungi. Aguha amahera yo gusuma, suma bike ayandi ufinye usyondere ku mufuko. Cyasho nzemera nge uko bibaye abaye. Uko azoba ari kandi ntuzubike mu nzu ngabe menshi. Naho azoba ari 20 ngashira muri mikashi rungu. Haco bisaba rungika muri mikashi wanje. Abe make ndayabona. Sivyo? Hanyuma nyogosenge ntuzumurungikire n'urubada rumwe rutoboye. Uranyumva? Yego. Urabona ingene yagutaye? Ndavyibuka. Yarakwase. Agufata nabi nkuko umengo nturi umusengeza nawe uyu. Iyo ataba jewe nubusuko naragutenda gushira iwanje ndakugira umuntu ndakura ibuzimu ndagushira ibuntu. Nibutse ukungene yafashe nabi. Abe no muri umunyabwenge wovyibuka. Amagorwa nagowe muga nta n'umunsi mwigeze afasha n'ikintu na kimwe. N'inzara warayirara. Nubwo nzoronka n'igihumbi nubwo yombwira ko ari karapfa. Nzomuha ahubwo wewe ndakwinginze uzufasha ngurira impene ngurira inka ngurira inkoko amaparasere mpakageze naho nubaka inzu y'uwo nawe uzubigira ibanga ntagira uzobwira ururimi nturuze rukubaze babiri ururimi ngo karimi wisho niki ngo nisho nubwo abagabo nawe uzokucana karimi kawe nizeye niwe nizebye morangwane ko ibanga ryajewe nawe we n'umugabo wawe ntuzukire hasi kandi ntuzukire ikintu kigikwegana mu gisagara uraza abanyagisagara mutanguye gukwegana bivyara ibindi ingezi y'imihana niyo nzanye y'amazimu uzugume mu rugo iwawe utekereze muranyumva neza ibintu byose nzobigukorera nta ngorane umwereke nyogosenge yuko ubuzima buva ku Mana ibyo yagukoreye byose azosigara gupfukamira ati musengezana wanje mbabarira murakoze sense ko no kwambaye nk'abandi raba ashidira 50 yiwanje nayikuye ndayikuha kuko urukundo ndagukunda nkeneye uko woja kuba kugwawe kubera umuyaga rona turi musi y'ibiti ntacyo base tuje mu nzu mugabo umwanya n'umwanya ushibuka mu gisagara aho nyibagire igitenge cibeye ushitseyo aba ari je nzotangura kucambara imbere yuko wowe ucambara oya sinovyo uzagire byinshi sisari bigira mu nzari razi yuko ubugize byinshi uwaguhaye ari washora kukwaka ntiwibagire yuko uwaguhaye inka ari wayikwaka iyi nka nije ndayiguhaye unzanye ko byinshi ukanyigira ko byinshi ukangarako nzoyikwaka nzogukura amata mu kanwa gende mu nzu rero nyaruka nzisabira ngaha wowe uzezwe iki njejwe iki niyo kazi kanje we nukazi akaye we wari ukwiye akazi ko kuragira ruguru zanka kubera iki nabi no shati warayimeshuye ubona igoroye uzi yuko mfise urubanza
none ino shati ubona noyizana ku rubanza ino shati wayimese nabi ntigoroye ubucafu wibaza yuko turi ruguru hamwe hari iwanyu none ikibazo ciwawe ni icyari ikibazo kimuzi ni icyari ikibazo mfise si n'ikibazo ahubwo ni igikorwa utegerezwa gukora mesi no mpuzu uyigorore ise neza itagate nze kuyizana kuri rwa rubanza imeze neza none niyongera ko tudahindana iyi ni tagase kuja nyereka inuze aho idatagaze ni hehe rave no mpuzu ubona igorora wagoroye aha none kugo iyo umubwira ati gorora birumvikana kugorora sinari bwagorore reka nakoze akazi kenshi nameshe impuzu nyinshi cyane zingana umusozi urumva wari kumbwira ati nimba ntarayigorora ntabikunda yigorora ntangorana icyo si kibazo wamese impuzu nyinshi wakora ibiki umenye yuko niko kazi kiwawe niko kagukuye ruguru niko kakuzanye nga wibaza yuko kumesa ishati yiwanze ariko umesa iyi wambara cyangwa uko urugira urugi wawe niko ushaka kugira ishati yiwanje oya vraiment oya urabona kubitana none ega ntushobora kwitiranya iyi n'iyi ora ibyo no raba kari ibyo wagize none kutabitahuye oya basi pardon ubuze rero ni genda uyimese neza itagate uyigorore kandi ubigire byihuta urazi yuko vise urubanza nariko ngerageza kuraba impuzu ntwara sanzi iyo nashaka itagoroye itameze neza yimese itagate ize kumera neza ku buryo amasaka ntambuka yihenze amasaka ntambuka itameshe itagoroye itameze neza umenye yuko we tubababi ntujya mushahara uhembwa turawukata kandi duce tukwirukana usubire ruguru n'amaguru nitike nituguha frere nawe ntushaka gusarisha frere ntushaka gusarisha frere rega wowe umugabo nkanje gusarisha none ukeneye jewe mboneke nabi mu ibarabara nyumviriza vraiment kwanza cyambere mubarire urazi burya imbabazi ze naguha nuko mbona bimeze neza sawa nakazi kaburi ingorane ariko kino gusaba urabona ko hanze hasamwe imvura igira izi singorane ndashaka kuyimesa ariko ugasanga ayo masaha wambwiye ntabwo ashise irabata yari ahubwo gira vuba ureka amajambo gira vuba aho byo shika mvi imbere genda aho shika tari tayo wera bindisha nyira kubera urabona uyu muntu twe turahindura wewe wiyuvuma wambara wibaza yuko nanje ariko meze genda sohoka genda urabona ashina uraziremeje no kuzizinga wa mugore ngaho hepfo yazimeshe nkagira ngo yarindiriye zume ngo azizinge azimpe zizinze bena nawe ntibari kuzimesera kanari icunguye icunguje umukozi cyane byose igihe abakobwa banje badahari ngaha haye hafi ngo bazimese cyandondera bompa amafaranga hari ico mbuze ngo ndazimesa ego tosanga wabaye kimuga byose ni gukorerwa byose nta bumuga no shaka nzandirirwa mu mirima nk'abo nk'abamunya baza gucingera oya sindakubwiye gutyo oya ariko none ukaraba rimwe ibintu bimwe wokora mbe nyene mbe uvuga ibindi utararinda ndakubwiye n'amakuru meza mbe uraza amakuru ya munyana wewe ko wahora numva umuririmba munyana waramugize nk'indirimbo hano mu nzu ngira wowe yaza ahubwo urayaza amakuru y'abashasha oya ngira je n'ukuri ntayonzi ndayabariwe ariko je ndakubona nje mbona mengo uraryohewe kuri basha numva ngo yaronse uwo mutama umugabo wiwe ari kurizi ari ku mahero uwo mutama numva ngo aragiye no kurongo ngo yaramutwaye ngo ubu ari mu gisagara hanyuma wa mugabo wiwe ariko nk'umukobwa asa kujya atari kwa kundi nyene bavuga ngo urukundo ntirubona neza ugera umuntu wo kugumana ubu rero umukobwa wanje yagiye yamenye ubwenge baravanye kandi munyana atabaye ikirofa nk'uko yabu kirofu bwa mbere azomukura ikintu kubera numva umugabo w'umutama ariko naho umutama ntaco kifise amahera nico gikuru basha mbengo bavanye ryari nanzitsabira bavanye ryari baravanye je nivyo bikuru canke n'igikuru nuko tumenye umukobwa wacu ko abayeho neza gusa nta bindi byo kuvana baravana canke bareke ugera umuntu wo kugumana kandi usanga nzisabira bamuhoye ubusa kubera ubukene bwiwe ewe mukama ubu rero urukundo rurahindukiriye
wamukunze ryari nzisabira kuva ryari wamukunda nzisabira kuva ryari urwo rukundo yo mama je birambabaje turazinanye iyo bigumanira na nzisabira nzisabira no kubera ubukene gusa yari umusore mwiza umugabo mwiza umuhungu mwiza aje kugitama ataco kizomumarira yewe mukama uranzisabira abaye umugabo mwiza umusore mwiza wakunda iki wakunda burya bwanga bwiwe atigeramo oya mwe mwamuhoye ubukene gusa ariko wowe wamwirukanye mu nzu kutamugumije mu nzu ewe ndisabira baragukuye amata mu kanwa ndisabira urambabaje basi baragukuye amata mu kanwa muta reka gutwenga yegumana na nzisabira uwo murose byoroshe ubu nahagiye kumubosa kuruta amahera uzomuhendesha none n'umugore wanje namwe abagore mwarabuze ihero ry'imiti yari umugore wanje shabiratwi oya nuko wowe rero bimenye ubu umukobwa wanje araciye ubwenge yarongowe naho ntazi aho yagiye ariko amatwi ansumira umukobwa wanje ndazi ko nzomubona yakaka nta kindi nashaka wiyo nzisabira nawe uramuronderera umwana uzomuvyare hanze ntuzomutore mu bantu navyara uzomuvyara hanze hama umumuhe ko wumva umukunda gose notangaye inkuru wombwira uriko uratwenga nta kindi ariko nzisabira arambabaje naho ntagiye ku rugero rw'umukobwa wanjye sinzi nuko yabugize naho atasezeye ntaco arakubabaje mbega umutama atandera afise arambabaje arakubabaje canke ubabajwe nuko bagukuye amata mu kanwa atacu uzosubira kumuhendesha Erega kera bahora bavuga ngo amashurwe ni nk'abakobwa none utunga abagore bangana n'aya mashurwe yose hewe nashaka gukuramo rimwe ndakwereke ko ari meza cyane aba nk'iyi urabona ingene musa bisa na wewe ajya nakurondeshaho nagushaka icyo gituma navuze ni bazane n'aya mata tunywa amata tugume tunywa wamenyereye none urugo warumenyereye ku magara yawe nayo ntaryoshe bwo uyasangiye n'umukunzi aryoha kabiri umugabo wanjye nawe uratwenza n'ukuri oya ngiye kuva kera nakuze ntwenze nta muyora ariko ari kumwe nawe ega mvuka kwa barusasiyeko barusasiyeko rero ni izina rihinyanye barusasiyeko urukundo barusasiyeko urupfu barusasiyeko byose babisasirako ntuzahora unavuga n'ibyo bintu kubivuze numva ko umutima wanjye kazima nawe inzobe nayo irarinda abantu urupfu niko bavuze namwe nzokurinda kabisa kuko ngo urupfu rurirabura ni gwera ntawe uruzi ahubwo rurenze kwirabura